Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Mugenzi uteze amatwi iki cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarabiye hamwe ingene Yesu yavyawe n'inkumi Mariya itigeze kumenya umugabo, avuka mu buryo bw'igitangaza. Yosefu yarakoye Mariya nyina wa Yesu, ariko ntibari bwabane. Mu migenzo y'Abayuda, iyo umuntu amaze gukwa bafata ko abo bantu bamaze kugiriranira amasezerano, kandi uwuyarenzeko yarahanwa, nk'uko amategeko y'Abayuda hamwe n'amabwirizwa ya Mose vyabitegekanya. Imbere y'uko Yosefu na Mariya bubakana, Yosefu yabonye Mariya yibungenze, bimutera amakenga, kuko iyo mbanyi itari yiwe. Aho rero Yosefu yashobora gukora ibintu bibiri. Ica mbere kwari ukubimenyesha umuryango n'abarongozi, maze Mariya agahabwa igihano co kimwe n'uwamuteye inda. Ikigira kabiri yari gushobora gukora kwari ukumubengera mu mpisho, ni ukuvuga mw'ibanga. Ijambo ry'Imana rishingira intahe Yosefu yuko yari umugororotsi, ari naco catumye naho yarababajwe nuko yakoye yibungenze, ntiyashatse kumumaramaza canke kumushengeza, ariko yiyumviriye kumubengera mu mpisho. Usomye ku murongo wa 19 w'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca mbere, Imana imenyera kure ivyiyumviro vyacu, nk'uko Zaburi 139 umurongo wa 2 ibivuga. Imana yarabona umutima w'ubugororotsi wa Yosefu, kuko yaciye ituma umumarayika wayo aza kumusigurira ivyabaye kuri Mariya, amutera intege, amumenyesha n'ivyo akwiye gukora n'izina azokwita umwana azovuka. Turabibona ku murongo wa 20 n'uwa 21. Yosefu yarumvise ico umumarayika amubwiye, atako aracumvira, araheza aragamburuka, ahindura imigambi yiwe, areka gukoresha uburenganzira yahabwa n'amategeko n'imigenzo y'Abayuda. Araheza yemera ijambo abwiwe n'umumarayika, atahura koko kw'imbanye ya Mariya yavuye kuri mpwemu yera, kandi ku mwana yari agiye kuvuka yari udasanzwe, yari Yesu, risobanurwa ngo Uhoraho ni wakiza. Ubwo nibwo bugororotsi bwa Yosefu bwaciriye inzira ukuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo, akaba n'umucunguzi wacu. Nk'abizera ijambo ry'Imana, dukwiye gufatira akarorero kuri Yosefu, yemeye kumvira Imana agahindura inama yo mw'ibanga ry'umutima wiwe, gutyo ategwa iteka ryo guhinzira ugushika kwa Yesu Kristo mw'isi. Twarabonye kandi insobanuro y'izina rya Yesu Kristo ari ryo Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Uyu munsi tuza kuvugana ingene Yesu yashikanye ubuhanuzi bwose bwari bwaravuzwe kuri we bujanye no kuvuka kwiwe, nk'uko tubisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba n'icya 2 duhereye ku murongo wa 1 tugeze ku wa 23. Mu vyigwa biheruka twarabonye ko abanditsi b'ubutumwa bwiza uko ari 4, ni ukuvuga Matayo, Mariko, Luka na Yohana, bashikirije ubutumwa ku bantu batandukanye, umwe wese akaba yarafise ico abwira abo bantu. Matayo yarungikiye ubutumwa ubwoko bw'Abisirayeli. Abisirayeli bari abantu bazi ivy'idini, mbere twovuga ko bari abanyedini, bari bazi n'ivyagezo vya Mose. Igihimba ca 2 c'ubwo butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo canditswe kugira ngo cerekane ko ivyavuzwe n'abavugishwa n'Imana vyerekeye Yesu vyose vyashitse. Hari benshi bibaza bati, mbega ivyavuzwe mw'isezerano rya kera vyerekeye Yesu bizoshika gute?
reka turabe ubuhanuzi bumwe bwavuzwe kuri Yesu, hanyuma turaraba ingene yabushikije. Yesu yategerezwa kuvukira i Betelehemu nk'uko tubisoma mu buhanuzi bwa Mika mu gihimba ca 5 umurongo wa 2. Yesu kandi yategerezwa guhamagagwa ngo ave muri Egiputa nk'uko umuvugishwa n'Imana Hoseya yabivuze. Tubisoma muri Hoseya igihimba ca 11 umurongo wa 1. Ikigira gatatu, Yesu yategerezwa kubaduka ku gishitsi ca Isayi nk'uko ubuhanuzi bwa Yesaya bubivuga mu gihimba ca 11 umurongo wa 2. Ubugira kane, Yeremiya nawe nyene yaravugishijwe kw'induru izokumvikana i Rama, amaborogo n'amarira menshi, nk'uko tubisoma muri ico gitabo c'abavugishwa n'Imana Yeremiya igihimba ca 31 umurongo wa 15. Mbega ubu buhanuzi bwose bwoba bwarashitse? Bwashitse gute? Matayo yerekana ingene ubuhanuzi bwose bwashitse, yerekana ingene ubwo buhanuzi bwose bwashitse atangorane n'imwe ibaye, kandi ubwo buhanuzi bwanditswe nk'uko Imana yabivuze. Muri no minsi iyo twumva ubuhanuzi buvuga ibyo kugaruka kwa kabiri kwa Yesu Kristo, twumva umengo biragoye ingene bizoshika. Mugabo mugenzi, nagoma ndakubwire ko ivy'Imana yavugiye mu kanwa k'abavugishwa nayo bizoshika vyose nk'uko yabivuze. Nk'uko kuza kwa Yesu Kristo kwa mbere kwashitse, niko nukuza kwiwe kwa kabiri kuzoshika. Ubu naho rero reka turabe ingene abanyabwenge b'ivyanditswe bagiye kuninahaza Yesu yavutse. Mu gice ca 2 umurongo wa 1 haravuga ngo, Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu c'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba baje i Yerusalemu. Urumva ko Yesu yavukiye i Betelehemu nk'uko vyari vyaravugishijwe. Umwami Herode abonye abo banyabwenge yagize ubwoba bwinshi. Mbega aba banyabwenge bari bangahe? Kenshi dukunda kumva ko bari abanyabwenge 3, ariko abo banyabwenge ntibari 3 gusa, ariko bararenga 3. Umwami Herodi ntiyari gutega ubwoba n'abanyabwenge 3 bonyene. Birashoboka ko boba barashika nk'ijana. Abantu 3 ntibotera ubwoba umwami ari kumwe n'abantu biwe afise n'ingabo. Abo banyabwenge b'ivyanditswe bari barize ivyerekeye inyenyeri. Igihe rero babona ya nyenyeri nini, baciye bakorana bose baduga i Yerusalemu ngo barabe ubwoko bw'iyo nyenyeri. Iyo nyenyeri yari iyo kubarongora gushika aho Yesu yavukiye. Niho bafata inzira ije i Yerusalemu bashika kwa Herode. Baramubaza bati, umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Abanyabwenge bati, twabonye inyenyeri turi burasirazuba, hanyuma turayikurikira. Mbega hari isano ryari hagati y'umwami n'inyenyeri? Canke hari isano ryari hagati ya Isirayeli n'inyenyeri? Hari ubuhanuzi buri mu gitabo cyo guharura mu gihimba ca 24 ku murongo wa 17 ubwo Balamu yavuze bwerekeye igihugu ca Isirayeli. Ibuka ko Balamu yavugishijwe ku Bisirayeli ati, ndamubona ariko si ubunyene, ndamwitegereza ariko ntari hafi. Ubu buhanuzi bwavuga ko inyenyeri izokomoka kuri Yakobo. Murazi ko Yakobo yitiriwe Isirayeli, kandi icumu ry'ubugabe rizosokoroka muri Isirayeli. Mu buhanuzi tubona mu isezerano rya kera, aha niho honyene tubona inyenyeri n'icumu ry'ubugabe biri kumwe. Rero abanyabwenge b'ivyanditswe bari bazi ubwo buhanuzi. Nico gituma bagiye kubaza umwami Herodi aho umwami w'Abayuda yavukiye. Iyo baba abanyabwenge 3 gusa, oya ntibari guhagarika umutima umwami Herode n'ab'i Yerusalemu bose. Ariko nk'abantu barenga 200 binjiye mu gisagara kinaka babaza ngo umwami yavutse ari hehe, igisagara cyose cohinda agashitsi. Kubw'ivyo rero nico gituma yashatse kumenya aho uyo mwana yavukiye. Nkuko tubisoma mu gice ca 2 umurongo wa 4 haravuga ngo,
akoranya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bose bo muri ubwo bwoko. Arababaza ati, Kristo azovukira hehe? Amaze gukoranya abo bakuru yababwiye ati, ndazi ko muzi ivyanditswe, kandi murazi ivy'ukuza kwa Mesiya. Ati, nimumbwire aho yavukiye. Abakuru bose yahamagaje bari biteguye kumufasha no kumubwira vyose vyerekeye Yesu. Nico gituma ku murongo wa 5 n'uwa 6 havuga ngo, bati ni Betelehemu mu gihugu c'i Yudaya, niko vyanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana, ngo kandi we Betelehemu mu ntara ya Yuda, nturi mutoya mu baganwa ba Yuda, kuko kuri wewe hazova ubuganza, niwe azoragira abantu banje b'Abisirayeli. Igihe Herode yabaza abanyabwenge b'ivyanditswe ivyerekeye uwo mwana yavukiye i Betelehemu, bari bazi ko ariko vyanditswe mu buhanuzi bwa Mika mu gihimba ca 5 umurongo wa 2. Ntibarinze kuzingurura Bibiliya, kuko bari bahazi ku mutwe. Bari bazi mu bwenge ukuza kwa Mesiya, ariko bitari mu mitima yabo. Ni nka kurya umuntu yobazi ivyanditswe muri Bibiliya, akamenya n'ukuri kurimwo, ariko ntakurikize uko kuri. Kandi abameze gutyo ni benshi muri kino gihe, eka no mu gihe cahise urumva ko batari babuze. Herode amaze guhamagaza abaherezi n'abanyabwenge, yaciye ababaza igihe iyo nyenyeri yabonekeye, nk'uko tubibona ku murongo w'7, ngo buno Herode ahamagaza abanyabwenge mu mpisho, abasiguza igihe iyo nyenyeri yabonekeye. Ngomba ko uguma wibuka umurongo w'7, ngo Herode abasiguza mu mpisho igihe iyo nyenyeri yabonekeye. Ku murongo w'8, Herode abatuma i Betelehemu, ati mugende mubaze mushirutse umwete ivy'uwo mwana, nimwamubona muce muza kumbarira ngo nanje nze kumushengerera. Umwami Herode yari ameze nka ya nzoka yahenda Eva muri Edeni. Uravye amajambo yakoresheje mu kuvuga, emwe yari amajambo asosa. Iyumvire iyo avuga ati, nihaba hari uwundi mwami yavukiye hano, ntegerezwa kumugwanya. Bari guca bagira ubwoba, bakagenda bagahunga. Naho rero Herode yavuga ko nawe azogenda kumushengerera, ntiyabivuga bivuye ku mutima, yarabitse akariganga muhogo. Ku murongo w'9 n'uwa 10 haravuga ngo, nabo bumvise iry'umwami baragenda, maze iyo nyenyeri babonye iburasirazuba irabarongora, irinda ishika hejuru yaho uwo mwana ari, ihagararaho. Imana ishimwe. Babonye iyo nyenyeri banezerwa akanyamuneza kenshi cyane. Abanyabwenge b'ivyanditswe bavuye kwa Herode basubiye kuraba ya nyenyeri ngo ibarongore. Ngira ngo bari bamaze igihe bagenda batayibona. Matayo rero agerageza gusobanura neza ko iyo nyenyeri itari imeze nk'izindi, yari inyenyeri idasanzwe. Abahinga bazi neza ivy'inyenyeri bavuga ko igihe yaboneka humvikanye uguhinda mw'ijuru. Bisobanurwa ko igihe Yesu yaza mw'isi, ijuru n'isi vyaramenye ukuza kwiwe. Ya nyenyeri rero yarabarongoye ibashikana aho uwo mwana yavukiye. Bashitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe, bikubita hasi baramupfukamira, barumura ibisimbo vyabo, bamushikanira izahabu n'imibavu hamwe n'isenga, nk'uko tubisoma ku murongo wa 11. Igihe abanyabwenge b'ivyanditswe bashika aho Yesu ari, abantu bamaze kugabanuka, basanze Yosefu na Mariya na Yesu, abantu babaye barabaha aho kuruhukira mu nzu. Erega ntibari gushobora kugendana uruhinja ahantu harehare, nico gituma babaye baraguma i Betelehemu. Rero abanyabwenge b'ivyanditswe basanze akana Mariya na Yosefu mu nzu, atari mu ruhongore rw'inka. Abanyabwenge babonye umwana na Mariya, bikubita hasi baramupfukamira baramusenga. Abo banyabwenge ntibapfukamiye Mariya, ariko bapfukamiye umwami Yesu, bamushikanira inzahabu, imibavu hamwe n'isenga.
ukuza kwa Yesu kwa mbere ngaha mw'isi kuratwereka isano gufitaniye n'ukuza kwiwe kwa kabiri. Nk'uko Yesaya abivuga mu gihimba ca 60 umurongo wa 6 avuga ati, isinzi ry'ingamiya rizotwikira, inyana z'ingamiya z'Imidiyani n'izo muri Efa. Abaturutse i Sheba bose bazoba bazanye inzahabu n'imibavu, bavuge inkuru nziza z'ishimwe ry'Uhoraho. Mbega muri uyu murongo wo muri Yesaya niyihe ngabire batazozanira Yesu mu gihe c'ukuza kwiwe kwa kabiri? Ni ingabire y'isenga, kuko iyivuga ivy'urupfu rwiwe. Ingabire y'inzahabu abanyabwenge bamushikaniye ivuga ukuvuka kwiwe nk'umwami. Ingabire y'imibavu nayo ivuga ubumote bw'ubugingo bwiwe. Hanyuma ingabire y'isenga abanyabwenge bamushikaniye yavuga ivy'urupfu rwiwe. Izi ngabire rero uko ari zitatu ziratandukanye. Bazimushikaniye igihe yaza mw'isi ubwa mbere, ariko mu gihe c'ukuza kwiwe kwa kabiri ingabire y'isenga ntizobirimwo, kuko ntazobaje gupfira ivyaha vy'abantu, azobaje nk'umwami w'abami. Haleluya! Abanyabwenge ntibasanze Mariya na Yosefu mu ruhongore, ariko bamusanze mu nzu, nk'uko tubisoma mu gice ca kabiri umurongo wa 11. Igihe Herode yasiguza abanyabwenge igihe iyo nyenyeri yabonekeye, ngira ngo bamwishuye ko bayibonye haciye umwaka. Kuva iburasirazuba uja i Betelehemu n'urugendo rurerure kandi rugoye kugenda n'ingamiya. Iyo baba bagenda n'indege byari gufata igihe gitoya, ariko birumvikana ko bagenze urugendo rurerure cyane kandi bafise uburyo bubayabaye ugereranije n'urwo rugendo. Ubu naho reka turabe umurongo wa 12 ico tubwira ku vyerekeye b'abanyabwenge bamaze kubona akana Mariya yari afise. Babwiwe n'Imana mu nzozi ngo ntibasubire guca kwa Herode. Baraheza baca mu yindi nzira bisubirira mu gihugu ciwabo. Abanyabwenge biyumvira ko Herode nawe agomba gushengerera uwo mwana, ariko yagomba kwica uwo mwana. Reka twumve ingene vyagenze ku murongo wa 13. Haravuga ngo, bamaze kugenda, umumarayika w'umwami Imana yiyerekera Yosefu mu nzozi. Aramubwira ati, vyuka ujana umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo gushikaho nzokubaririra, kuko Herode agira ngo arondere umwana ngo amwice. Umumarayika w'umwami Imana ntiyiyeretse abanyabwenge gusa, ariko yiyeretse na Yosefu. Amubwira ko ari igihe cyo guhungana umwana. Amubwira rero kuva i Betelehemu, kuko Herode yarondera kwica uwo mwana. Maze Yosefu ahenga mw'ijoro, aravyuka ajana umwana na nyina, aja muri Egiputa, agumayo gushitsa Herode amaze gutanga, nukuvuga amaze gupfa, ngo ivy'umwami Imana yavugiye mu bavugishwa nawe bishike, ngo nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. Turabisoma ku murongo wa 14 n'uwa 15. Iyi mirongo Matayo yayimuye mu buhanuzi bwa Hoseya igihimba ca 11 umurongo wa mbere. Ico ni gitangaza, kuko bufise ifatiro ry'akahise. Yesu yajanywe muri Egiputa, avayo ahamagawe umwami Herode amaze gupfa, kugira ngo ivyanditswe bibone gushika. Ku murongo wa 16 havuga hati, maze Herode abonye ko yahenzwe n'abanyabwenge, arajingitwa cane, atuma kugeseza abana b'abahungu bose b'i Betelehemu no mu misozi yose hakikije, abari bamaze imyaka 2 n'abatarayimara. Yagereranije igihe yasigurije abanyabwenge. Kubera urupfu rw'abana benshi, humvikanye induru n'amarira irama, kugira ngo ivyavuzwe n'abavugishwa n'Imana bishike. Rama cari gisagara kiri kure ya Betelehemu, ariko amarira n'amaborogo vyumvikanye Rama. Uwavugishwa n'Imana Yeremiya yabirama nyene,
rero abana bose b'abahungu bamaze imyaka 2 n'abatarayimara bari ku nkengera z'i Yerusalemu, bose barishwe. Ivyo vyose Herode yabikoze kugira ngo umwana Yesu ntazamukure ku nganji. Ubuhanuzi bwa Yeremiya kuri Yesu bwarashitse, kandi ntibwari busanzwe nk'uko tubisoma mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yeremiya mu gihimba ca 31 umurongo wa 15. Reka turabe igihe Yosefu yagarukana umwana na nyina i Nazareti i Galilaya. Mu gice ca 2 umurongo wa 19 n'uwa 20 haravuga ngo, Herode amaze gutanga, umumarayika w'umwami Imana yiyerekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa, aramubwira ati, vyuka ujane umwana na nyina uje mu gihugu c'Ibwisirayeli, kuko abarondera kwica umwana bapfuye. Imana irazi ibiriko biraba, irazi nabijya bikubangamiye mugenzi, irazi n'igihe bizoviraho. Mu gitabo c'Itanguriro mu gihimba ca 32 havuga ko umumarayika w'umwami Imana yiyerekeye Yakobo i Peniyeli. Hano naho tubona kandi umumarayika w'Imana abonekera Yosefu muri Egiputa. Uyo mumarayika ni Kristo yihinduye. Rero uwo mumarayika yashitse no muri Egiputa. Byari nkenerwa ko Yesu ava muri Egiputa kugira ngo asubire mu gihugu c'Ibwisirayeli, kuko yavutse kubw'icagezwe, rero ategerezwa kuganzwa n'ivyagezwe vya Mose. Yesu guhamagarwa ngo ave muri Egiputa vyerekana ko ubuhanuzi Yesaya yavuze ko bwari bwashitse. Yesaya rero turabibona mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya mu gihimba ca 11 umurongo wa 1. Yesu yategerezwa kuva muri Egiputa kugira ngo ntakurireyo nka Mose n'Abisirayeli igihe babayo. Yosefu amaze kubwirwa n'umumarayika ko akwiye gusubiza umwana na nyina mu gihugu c'Ibwisirayeli, yaciye avyuka ajana umwana na nyina aragenda ashika mu gihugu c'Ibwisirayeli. Ariko yumvise yuko Arukelayo yimye Yudaya asubiye ku ngoma ya se Herode, atinya kujayo. Abwiriwe mu nzozi aja mu bihugu vy'i Galilaya. Ashitseyo agerera mu gisagara citwa Nazareti, naho nyene ngo ivyanditswe n'abavugishwa n'Imana bishike, ngo azokwitwa umunyanazareti. Umwami Yesu ntiyitwa gusa umunyanazareti, ariko yari umunago wo ku gishitsi ca Isayi. Yitwa umunyanazareti kuko yakuriye Nazareti, kandi yitwa gutyo ngo ivyanditswe bishike. Nta ushobora kubuza umugambi w'Imana canke isezerano ry'Imana gushika. Naho ibiri imbere yawe umenga bigomba kuzibiranya umugambi w'Imana kuri wewe mugenzi, nturanduke umutima, umugambi w'Imana kuri wewe uzoshika. Ubupfu bw'abantu butuma biyumvira ko bafise ubuhinga bwo kuburagiza ivy'Imana yasezeraniye abayikunda, ariko uko kuba ari ukwibesha. Imana izi vyose kandi ishobora vyose, isambura imigambi y'abanyakibi, igacira inzira ukurangurwa kw'isezerano ryayo. Niko tubisoma muri Yobu igihimba ca 5 umurongo wa 12 n'uwa 13. Herode yari umwicanyi akomeye, yasunikwa na Satani kurondera Yesu ngo amwice, kuko yatinya ko amukura ku ngoma agacungura Abisirayeli. Ariko Imana yaburiye Yosefu, imubwira ko ahungisha umwana na nyina akabatwara muri Egiputa, gutyo umugambi wa Satani na Herodi ubaye imfagusa. Urasambuwe n'Imana isambura imigabo mibi. Kubw'umutima w'ububi wari muri we, Herode yaciye ahornya abana bose b'abahungu b'i Betelehemu batararenza imyaka 2, kugira ngo arabe ko Yesu yopfa muri bo. Ariko navyo nyene biba imfagusa. Herode amaze gutanga, nukuvuga gupfa, yasubiriwe n'umuhungu wiwe ku nganji. Kubera ko yari yumvise amakuru yuko havutse umwami w'Abayuda, ubwoba bwari muri se, nawe nyene yarabugize, ashaka gukomeza kurondera Yesu ngo amwice.
umumarayika yabwiye Yosefu ko yohunguka ariko akaja mu yindi ntara. Acagenda mu gisagara cy'i Nazareti i Galilaya, igisagara c'abanyamahanga, ahasezeranywe ko hazoturuka umuco wakira amahanga, nk'uko tubibona mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya igihimba c'icenda umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Hari abantu iyo bumvise ukuri ko mu ijambo ry'Imana bagasanga ukugomba kw'Imana gutandukanye cane n'ivyo bakora, baca bagira ubwoba, bagatangura kubugwanya no kugerageza kuburagiza abo biyumvira ko bashitsa iryo jambo ry'Imana. Icari gikwiye nuko iyo umuntu yumvise ijambo ry'Imana yohindukira agahindura ingendo, akaba mu bakora ibyiza bizana umugisha, akareka guhangana n'ijambo ry'Imana, kuko ata muntu n'umwe ashobora kubuza umugambi w'Imana. Ico yasezeranye izogishitsa nta kabuza. Ivyavugishijwe kuri Yesu rero vyerekeye kuvuka kwiwe vyashitse nk'uko vyari vyaravuzwe. Mugenzi, ko vyashitse gutyo, wibuke yuko n'ivyavugishijwe kuri we vy'ukugaruka kwiwe navyo nyene bizoshika, hanyuma uvyitegurire. Reka dusenge Imana mu kurangiza kino cigwa cacu. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ko wavukiye mw'isi, ubuhanuzi bwavuze kuri wewe bumaze gushika bwose, kandi naho Herode n'abandi bagombye kuzimanganya ubuzima bwawe, ntavyo bashoboye kuko atawugwanya umugambi w'Imana. Turasenze rero natwe kugira ngo tumenye ko hariho ukuza kwawe kwa kabiri, duheze tukwitegurire, dutandukane n'ivyaha, duheze tube mu muco wawe, uzodusange tubereye kubana nawe. Ndabisabye mu izina ryawe ryera, amen. Icigwa cacu c'uno munsi tukigarukirije ngaha, naho ubutaha Yesu abahezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.